uburongozi bw'igihugu buritwaritse cyane n'abakukurutse, kuko iyi politike tuyitanguye ubu vuba. Ni ukuvuga hariho abari baracerewe, ko turiko turavuga bari basigaye inyuma. N'abakukurutse rero ntibari baragize politiki itomoye yotuma nabo iyo bashitse mu karuhuko k'izabukuru babaho. Rero uno munsi turiko turabitwararika mu kubateganiriza uburyo bwo kubabeshaho igihe bari muri ako karuhuko k'izabukuru, kuko tubiravye birateye isoni kubona umuntu yakoreye igihugu akakora bigashimwa, mugu no munsi ugasanga n'umuntu yabaye imbundege kuko ageze mu zabukuru. Si vyiza na gatoyi, ni bitera soni. Ni nkuko je namvuga ko ari bitera soni umuntu kuvuga ko yakoze imyaka nka 30 ugasanga uno munsi ni imbundege. Yarakoze cyane ntiyakoze? Oya mbwira umuntu avuze ngo namaze imyaka 30 nkora, mugu no munsi akaba ari umworo. Uwo muntu yarakoze imyaka 30? Navyo nyene nukubisubirabo, kuko tuva guteganiriza kazoza bakukurutse, nawe nyene ateza kwerekana yuko yakoze. Ubu ni gihe cyo kwikangura. Turifuza rero kubona yuko mu minsi iza abantu bose barakoreye igihugu barakoze, ahubwo dusanga bagiye mu kiruhuko bavuga bati ubu rero ngiye kurya ntekanye merewe neza nicaye shira ikirenge hasi.